ndanezerejwe no gusubira kubaha ikaze muri iki kiganiro bamaso. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Mwene data, uyu munsi tugiye gukomeza inyigisho zivuga ivyo kuzuka kw'abera, kuzuka kw'abana b'Imana. Turi mu bihe twibuka ivyo kuzuka. Twarabonye ukuntu Abisirayeli bajabutse ikiyaga gitukura. Rero natwe abakristo twiteguye kuzokwambuka maze tukaja gusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere, aho tuzokwama tunezerewe. Ndagira ngo dusome amajambo y'Imana ari mu Bikorinto ba mbere igihimba ca 15 maze dusome ku murongo wa 51. Ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Haleluya! Shengero ry'Imana, mwene data, ndagira ngo uno munsi tuganire kuri aya majambo. Ijambo rya mbere nagira ngo nkubaze, mbega uriteguye gusanganira umwami Yesu? Mbega uriteguye kuzozurwa? Suzuma wumve, suzuma urabe. Paulo aravuga ngo ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese. Ibi bishatse kutubwira yuko Yesu Kristo umunsi azozira, hariho abera azosanga bari kw'isi, hariho abasenga azosanga bari kw'isi. Ndagira ngo nkangurire abantu bahawe imitwaro yo gusenga bumve ko bagomba gusubira ku mavi, kuko hari abantu benshi bahora basenga ariko ubu bahagaritse. Ijambo ry'Imana rivuga yuko turiko turibigwa ibanga yuko tutazosinzira twese. Bisobanurwa yuko Yesu azoza hariho abantu asanga bari kw'isi, hari inzamba yiteguye kuvuga. Mwene data, suzuma wibaze wumve, mbega igihe inzamba yovuga ubwo koko woba witeguye, woba uri maso? Na kanya kawe, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntivyagezwe, ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana ihabwe icubahiro, kuko ari iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo yaratsinze, yaranesheje, kuko Yesu yarazutse, azuka kuri wa munsi ugira gatatu. Bibiliya iratwereka neza yuko umuzuko wa mbere Yesu yabaye imfura mu kuzuka mu bapfuye. Niwe yabanje kuzuka, niwe yashurije abasinziriye, niwe yaduze mu ijuru, aduga bose bamubona. Kurya Yesu yaduze, niko ishengero ry'Imana ryiteguye kuduzwa. Abigishwa barangamiza mu kirere babona Yesu agenda ababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi. Ati nuko rero namwe nimugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ati abazokwemera bazokizwa, atariko batazokwemera bazotsindwa n'urubanza. Ndagira ngo mbwire mwene data uri muri groupe bamaso, umenye ko iyi groupe yashiriweho gukangura abantu kugira ngo aho bari bongere kwiyeza, bongere kwitunganya. Benshi bariko barazimira, benshi bariko barazimagirika. Eheraba inzamba igiye kuvuga, kandi benshi bagiye gutungurwa batiteguye, benshi bagiye kuzosangwa batagavye. Mwene data, nahawe ndagira ngo nkubwire igikorwa ca mbere utegerezwa gukora mu bugingo bwawe. Muri Daniyeli igihimba ca 12 umurongo wa 3, Daniyeli igihimba ca 12 umurongo wa 3 haravuga ngo, kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Mwene data, ngiri jambo rije kuri wewe ngo abagize ubwenge. Mbega ubu bwenge
wibaza ko ari bwa bwenge bwo mu isi. Ntabwo ari bwa bwenge dukura mu isi, ntabwo ari bwa bwenge dukura mu mashuri, ahubwo nabagize ubwenge. Kugira ubwenge ni ukuhe? Iri jambo ry'Imana rishatse kutubwira yuko kugira ubwenge no guhanura mwene so ukamubwira ati heba ubusambanyi, ugahanura mwene so ukamubwira ati heba kwimonora, ugahanura mwene so ukamubwira ati heba ibyaha, heba ibicumuro, heba ibigabitanyo, ngwino kwa Yesu, Yesu akugirire neza. Abagize ubwenge nabemera gusengera abandi, abagize ubwenge nabemera kwamamaza inkuru nziza y'agakiza, ngo bazokwakaka nk'inyenyeri, ngo abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko uno munsi ugomba kwicara witeguye, hanyuma ukitegura kuzokwambikwa ibitsibo kuko wakoreye Yesu. Mbega none ubwo koko warakoreye Yesu? Mbega waritanze? Mbega muri wewe nta buryarya burimwo? Mbega muri wewe nta shari n'inzigo ririmwo? Mbega muri wewe nta kirimo kwa kwiyorobeka? Mbega muri wewe wariyejeje, waritunganije? Mwene data, igihe kirageze kugira ngo wakire umwami Yesu. Niwiyuhagire, niwozwe mu maraso ya Yesu Kristo, nusabe Yesu akugenderere, hanyuma wezwe ubone guhagarara mu mugabane wawe mu mpera y'iyo misi. Nuko rero Imana yacu ihabwa icubahiro. Tubandanye ku by'umuzuko, ndagira ngo mbwire umuntu wese kugira ngo yicare yiteguye, amenye yuko ibihe by'iherezo byatanguranye n'urya muzuko wa mbere. Umuzuko wa mbere waratanguye, mu kutangura rero watanguranye na Yesu. Yesu niwe yabaye imfura mu kuzuka mu bapfuye. Hariho abandi bantu benshi bazutse, ariko Yesu niwe yabaye imfura mu kuzuka mu bapfuye, kuko nubwo abandi bazutse barasubiriyemwo barapfa, ariko Yesu yarazutse aduga mu ijuru, bose bamubona. Mu isezerano rya kera turabwirwa yuko hari abantu bashika 3 bazutse, ariko nabo barasubiriyemwo barapfa. Ariko ni ikimenyetso cerekana yuko umuzuko usanzwe bishoboka, ariko barazugwa ariko bagasubira bagapfa. Mu isezerano risha naho tubonamwo abandi bashika 6 bazuwe, ariko muri abo harimwo umwe atasubiye gupfa, yazutse rimwe rizima, hanyuma acaduganwa mu ijuru. Uwo nawe ni Yesu Kristo. Eheraba umuntu wa mbere yazutse mu isezerano rya kera ni umwana w'umupfakazi yazuwe na Eliya. Uwa kabiri ni umwana w'umugore w'Ishunemu, uwo nawe yazuwe n'abavugishwa n'Imana Elisa. Uwa gatatu ni umwe yatabwa ku magufa ya Elisa, hanyuma agize arakora ku magufa ya Elisa, aca aravyuka arahagarara. Abo ni abantu 3 bapfuye hanyuma barazuka mu isezerano rya kera, ariko nubwo bazutse barasubiriye barahwera. Mu isezerano risha hariho abantu 3 Yesu yazuye. Uwa mbere n'igihe yazura umwana w'umupfakazi muri Luka 7:11 kugeza 17. Umuntu wa kabiri wo mu isezerano risha yazuwe nuwo Yesu yazuye. Yesu azura umwana wa Yayiro, aho naho ni mu butumwa bwiza bwa Luka 8 guhera ku murongo wa 51. Hanyuma rero umuntu wa gatatu yazuwe nawe yitwa Lazaro, yaramaze iminsi 4 mu mva. Ayo majambo tuyabona muri Yohana 11. Lazaro rero niwe muntu agira 6 yazuwe, ariko abo bose uko ari 6 barasubiyemwo barapfa. Ariko umuntu agira 7 mu isezerano risha ni Yesu Kristo ubwiwe yazutse muri Matayo 28 ku murongo wa 1, ndetse no mu bindi bitabo byo mu butumwa biragaragaza neza ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu rero yabaye imfura mu kuzuka, kuko wewe yarazutse kandi habonetse ibitangaza. Igihe Yesu yazuka hariho n'abandi benshi babera bo mu isezerano rya kera baciye bazugwa bariyereka abantu. Igihe Yesu yazuka habonetse ibitangaza, kuko Yesu yaciye yiyereka abigishwa biwe. Ni ukuvuga yuko Yesu niwe yashurije abasinziriye. Abandi bose barazutse barasubira kandi barahwera, ariko Yesu Kristo ntiyasubiriye gusubira gupfa, yabandanije azamuka. Inyuma y'imisi 40 Yesu Kristo yaciye aduganwa mu ijuru, agenda bose bamubona. Haleluya! Rero igitangaje, Yesu nuwe agira 7 mu kuzuka. Hariho 3 bo mu isezerano rya kera na 3 bo mu isezerano risha, hanyuma Yesu agira 7 mu bantu bazutse.
abandi babiri bagiye kuzuka n'abantu babiri bazuwe biciye mu biganza by'intumwa. Umuntu w'umunani yazutse nawe tumubona mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba c'9 umurongo wa 36 kugeza 42. Uwo nawe ni witwa Doruka yazuwe na Petero. Uwo niwe yazuwe agira 8. Uw'icenda ni wazuwe na Paulo ariwe yitwa Eyutuko. Ayo majambo nayo tuyasoma mu Vyakozwe n'Intumwa igihimba c'7 umurongo w'7 kugeza 12. Abo bantu bose uko ari 9 barazuwe kandi tubabona muri Bibiliya, ariko havuyemo Yesu abo bandi bose barazutse ariko basubiyemo gupfa. Ariko Yesu Kristo niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye, kuko awe yarazutse ntiyasubira gupfa, kuko yaciye aduga mu ijuru aza kudutegurira aho natwe tuzoba. Twibuke rya jambo Yesu Kristo yavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Ati imuhira kwa Data hari amazu menshi, kuko yaba atariho ati mba ndabibabwiye. Yesu Kristo aravuga ati rero ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Data ntamujanye. Mwene data, Imana ikugirire neza kugira ngo nawe witegure umuzuko wa mbere. Uyu muzuko wa mbere rero watanguranye na Yesu, kuko abo bandi barazutse ariko bongera gupfa, ariko Yesu wewe yarazutse arakomeza arazamuka. Rero mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo aho inzambi zovugira nawe witeguriwe maso. Muri iyi groupe bamaso nugukangura bene data kugira ngo aho bari hose bicare bitegure gusanganira umwami Yesu, bitegure gusanganira inzamba y'akabanga. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko tugomba kwama turi maso tukicara twiteguye. Hanyuma rero mwene data, birashoboka ukaba wibaza ati mbega abazutse ubuzima bwo mwijuru bumeze gute canke byifashe gute? Ndagira ngo nkubwire yuko mwijuru uko tuzosa na Yesu, kandi umwe wese azoba ahagaze mu mugabane wiwe, nk'uko Daniyeli yabwiwe ngo igire wowe Daniyeli ngo kuko nawe uzohagarara mu mugabane wawe. Nawe mwene data ugomba guhagarara mu mugabane wawe, umuhamagaro wawe ugomba kuwuhagararamwo, ibikorwa wahawe ugomba kubihagararamwo, imirimo wahawe ugomba kuyihagararamwo. Nukuvuga ngo ndagira ngo ndagukomeze, ndakubwira ngo nturambigwe kandi ntucike intege, ahubwo uramirize kugira ngo nawe wambikwe inkomezi, uhagarara ushikamye. Ndazi yuko hari ibigeragezo, ndazi ko hari ibisitaza byinshi, ariko shikama ushiramanga, ntunyiganyige kandi ntutirimuke, uhagarare mu nkomezi. Rino jambo ry'Imana nicyo kugukomeza. Ndagira ngo nkubwire yuko hari amajambo arimo aratwereka yuko mwijuru tuzohabwa iyindi imibiri misha. Haleluya, Imana yacu habwa icubahiro. Dusubiye muri ca cete Paulo yandikiye Abikorinto igihimba ca 15 ku murongo wa 42 haravuga ngo nukuzuka kw'abapfuye ni nkuko habibwa ikibora hazurwa ikitabora, habibwa igikengerwa hazurwa icicubahiro, habibwa ikinyantege nke hazurwa icinkomezi, habibwa umubiri w'inyama hazurwa umubiri w'impwemu. Haleluya. Mwene data, mu kuzuka kw'abapfuye ugiye kuzokwambikwa umubiri utazobora, mu mubiri wo mwijuru nta ngwara, nta rupfu, nta vyago, nta gahinda, nta mubabaro. Nico gituma uno munsi tugomba kwemera umubabaro, tugomba kwemera kubabazwa, tugomba kwemera ibigeragezo biza tukabinesha mu izina rya Yesu. Wewe uruhijwe n'ibikugerageza ni wihangane, nuramirize. Wewe uruhijwe, wowe ufise intege nke z'umubiri, ndagira ngo nkubwire ngo ni wambara inkomezi mu izina rya Yesu, kubera yuko uyu mubiri twambaye n'umubiri ubora. Uyu n'umubiri w'inyama, uyu n'umubiri wa Adamu wo mw'isi. Adamu niwe yatukije abantu bose gupfa, ariko Adamu wo hanyuma ariwe Yesu Kristo yaduhaye ubugingo budashira. Haleluya, kuko Yesu raba yarazutse kandi yarakuzukiye, nanje aranzukira. Nuko rero ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yatuzuranye na Kristo maze itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru. Ubu rero byitwa yuko umukristo atakiri mw'isi ahubwo ari mwijuru mu buryo bwa mpwemu. Nubwo uri mw'isi, nubwo bakubona ugendagenda, ariko nimba warakijijwe uri mwijuru mu buryo bwa mpwemu, amazina yawe ari mwijuru, kandi izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi aho izina ryawe ryanditswe niho ubugingo bwawe buri. Rero ntukiri mw'isi, waramaze kuzamurwa mu buryo bwa mpwemu.
ndagira ngo nkangurire abantu bose mwicare mwiteguye, abakristo mwicare mwiteguye, mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo dushobore guhagarara ku munsi mubi. Raba inzamba y'Imana, inzamba y'akabanga, inzamba y'umwami wacu Yesu Kristo, akamo k'umumarayika kagiye kuvuzwa kugira ngo abapfuye bazugwe. Nico gituma rero bishakirwa ngo nawe wicare ugavye kandi wicare witeguye. Abiteguye kuzuranwa na Yesu Kristo bama bagavye kandi bama biteguye. Twibuke ya majambo Paulo yabwiye abikorosayi, aravuga ngo none rero asangwa mwarazuranwe na Kristo, murondere ibiri hejuru, ntimushire imitima ku biri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Paulo aravuga ngo Kristo niwe bugingo bwanyu, uko Yesu azosa natwe niko tuzosa. Nuko rero twame tugavye, turangamiza amaso mw'ijuru, twerekeza amaso mw'ijuru. Paulo yongera aravuga andi majambo ngo tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami wacu Yesu Kristo. Ayo majambo ari muri Abifilipi 3:20. Mwene data, iwacu ni mw'ijuru. Wewe woba uri mu gihugu utari wanyu, umenye ko iwacu ari mw'ijuru. Wewe woba uri mu gihugu ciwanyu, ariko umenye yuko iwacu ari mw'ijuru. Hano ku isi igiye kurangira, ibintu byose bigiye gushira, kubera yuko abantu benshi ibyaha byamaze kumurengera, abantu bakikorera ibyo bishakiye. Ndagira nkubwire yuko inzamba y'Imana igiye kuvuga, hanyuma rero abiteguye bazamukanwe na Yesu Kristo mu bwami bw'Imana, maze abasigaye mw'isi bazobona ibyago, abasigaye mw'isi bazobagira ingorane zikomeye. Ndagira nkurarike mwene data ngo uce bugufi, hanyuma dusengane iri sengesho, maze witegure ubugingo bwawe ubuhimana, hanyuma wezwe umutima wawe uheze utungane, maze urangamize umwami Yesu. Uce bugufi rero, tugiye gusenga Imana. Imana ihabwe icubahiro. Data wa twese wo mwijuru, umwami Imana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami, ndagushimiye uhoraho, ndakengurutse kubwira ijambo mwami, ijambo rivuga ubugingo. Mwami Yesu Kristo, ndakwinginze kugira ngo udehe kubabasha, udehe kuba ibyaremwe bisha, uduhe kwezwa. Mwami Yesu Kristo, uyu mwene data umuhe gutunganywa no kwezwa, nanje umpe kwezwa, uwo ari we wese umpe gutungana, kugira ngo mwami abantu bakomeze biyeze, abakristo bakomeze kwitegura, dukomeze kuba maso, dukomeze kwicara twiteguye. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, inzamba, akamo k'umumarayika Yesu Kristo agiye kuvuza inzamba. Turi muri bya bihe bya nyuma, n'ibihe byiza byo kuba maso. Ndasengeye umwene data kugira ngo hari hose yongere gushikirwa n'iri jambo, yongere kumutunganya no kumweza, yongere kwitegura no kwezwa, yongere koga mu maraso ya Yesu Kristo, maze mwami twese aho inzamba izovugira tugusanganire. Ndasengeye umuntu wese wo muri groupe b'amaso kugira ngo yicare yiteguye, maze inzamba niyavuga tugusanganire mu bicu. Izina ryawe habwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo atuambiwe ku musaraba. Amen.